uno munsi Yezu Kristo yoza nawe womubamba n'abandi bomubamba gute na aje mwaburya buryo yajemo nta muji n'umwe bo gusasira ibitenge harimwo uwutwara ngo ushike hagati muri vi nibyo ukunda uwo bipima kwisi yose ngo nuno munsi ukuntu abanyamerika bagavye gusanga uwo bipima wese yinjira mu muji nka kurya Yezu Kristo yagize bagenda bamusasira ibina biriya yoca afatwa no ku mutumba bagutereye ibitoke wofatwa. muragize neza Focus shimira Imana hama uyu munsi twagomba turaganira ko na cane turi ku munsi mweranda kubemera bose bemera Yezu canke Yesu muga umuntu wese yemera ni umunsi mweranda aho twibuka urupfu rwa Yesu canke Yezu. Urupfu rwa Yezu rwateye amahenga benshi hageze yaho hariho abavuga ngo baramurenganije mugabo ku ruhande rwa benshi bavuga yuko bamurenganije. Ku bwawe none uba ubibona gute? Uremeranya n'abavuga ko bamurenganije canke urafise ukundi kuntu ubibona? Murakoze kumpa umwanya n'ikibazo mukagitomora neza kuko namaze umwanya munini numviriza ico kibazo ukuntu kimeze. Ni ukuvuga biravye ego turi ku munsi mw'imisi y'indwi unyeranda kubemera hanyuma rero ni vyiza ko benshi bemera ariko rero nagomba ndagusigurire ko naje ndabibona ndakubwije ukuri je ndakunze kubwira ukuri abantu mugabo kwemerwa na bake gusa bizogera igihe ubona yuko nakubwije ukuri haheze igihe kinini cane nukuri je mvuga nukuri kuba kugoye harya rero Yezu Kristo kubera yuko uno munsi turi mu misi ibiri canke itatu bazoba bariko barahimbaza izuka ryiwe. Yezu Kristo rero kana ubucire mu ncamake ivyiwe uko nabisomye ngo ni Imana yaje igira umuntu muto muto rero iza hari abandi bantu b'ibihangange yicisha mu bantu buhoro buhoro ibikorwa byose yabikora nk'umuntu. Rero biza kugaragara yuko ubwami rero yavuga abantu ntibigeze babutahura. Hana Yezu Kristo rero abatumwa biwe nawe ubwabo bari bazi yuko yavuga yuko azoba umwami azoburya mwami wa Yerusalemu wa Isirayeli kurya nyene ko basi umwami nk'umuperezida. Rero niko kubona yinjira icese i Yerusalemu ngo abantu bamusanganira bamusasira ibisandasanda amashurwe ubu mw'iki gihe umutegetsi w'ikirenga iyo bateguye kumushimisha bamusasira ibitenge nko muri Afrika basasa ibitenge ba mama abantu bakazana amashami bagatera ibiti nibijya mugenzo ubona iyo hagomba kurengana umutegetsi muri Afrika batera ibiti by'amababi mabisi. Nukuvuga yuko baba bafise umwizero k'uwo muntu mu kumusasira ibintu by'ibibabi bitoto. Nukuvuga biremvye nukuvuga iyo iremba ribaye abantu baca babona yuko umwizero yuko ibintu bizobaho. Rero Yezu Kristo ariwe Yesu baramusasiye ibisandasanda bamusasira ibintu byinshi bagenda baririmba ati hozana hozana mwana wa Dawudi wowe bavuga ko ari wa Dawudi mugabo yari umwana w'Imana Imana y'ukuri yigize umuntu. Rero kyage rero yinjira muri Yerusalemu bajya batumwa biwe bari bazi yuko igihugu bagifashe ati rero birabaye iki rero kana kwibutsa akantu kirya gihugu hatwara Herode hama umushikiriza amanza mukuru w'ico gihe yari Pilato yari yagenwe na Herode. No kuvuga rero hajya Yesu yinjiye yarinjiye nk'ugiye gufata igihugu nk'akarorero nk'udufate imiji ikomakomeye hariho Bujumbura, Dar es Salaam, za Nairobi umva za Kigali abayobozi na za Washington za Paris za Moscow. Nabona kubwire harya vyogorana yuko Yesu naho yogaruka akisubira akigira uwundi muntu warubona ko bose basenga
yego bose n'uno musi isi yose kubera bamaze kumva ivya Yezu Kristo barasenga kubera bari basiguriye yego n'uno musi Yezu Kristo yoza nawe womubamba n'abandi bomubamba gute na aje mwaburya buryo yajemo bomubamba basereka ndakubaze yego hari igitabo nigeze gusomamwo mu 2000 ngo urujya rubanza abana abanyamerika bafise amafaranga bararusubiyemwo barabe ko Yezu Kristo yoba yararenganijwe yego urumva bamaze kumva abanyamerika bamaze gusubira mu urwo rubanza n'abafata amategeko ya kiya gihe barayiga bararaba ko Pilato yoba yararenganije Yezu Kristo barasubiramwo bararaba umwe amategeko ya kirya gihe bagarutse gusanga by'ukuri Yezu Kristo bamucira urubanza nk'umwana w'umuntu ntibamurenganije baravye inyishu yishuye baravye ubutegetsi bwari buhari basanze kugira umenye neza ko Yezu Kristo yoba yararenganijwe hagati y'iyo miji yose nakubwiye za Washington za Moscow zikaze za Dar es Salaam za Bujumbura za Kigali dufate Yezu Kristo ngo boba baramushitanguye kumusasira bijya bintu ko bari nka kudufate nko mu Burundi uri Bugarama bagaca batangura gusasa amantuzeye vya bisandasanda umanuka mu muci cyangwa uri Kigali mu metero nk'izo uri Dar es Salaam mu metero nk'izo baje kwimika umwami nagoma ndakubwiza ukuri hajya mbere nasanze kijya gihe abantu bakora mu iperereza rya kiya gihe bari bakaze gute na nta muci n'umwe bo gusasira ibitenge harimo uwutwara ngo bushike hagati muri vi nibyo ukunda nibyo ushoboka kuko habwo bajya batumwa bose kuba barabajanye n'ubu bakwiye gufatwa nuko nyene Yezu Kristo nyene yari Imana yavuga ati reka abandi abakingiye cinze gufatwa ndi umwe abandi bagombe bacike kuko yarazi ko wewe azozuka mugabo wewe urashaka gusanga nk'ubyo aza ko bagafatwa bose cyari gusaba yuko abereka ubushubasha bamwe bakazuka numva ntitwari kumenya ubusumba wundi na yahandi uwo bipima kwisi yose ngo nuno munsi ukuntu abanyamerika bagarutse gusanga uwo bipima wese yinjira mu muci nka kujya Yezu Kristo yagize bagenda bamusasira ibinabiriya yoca afatwa no kumutumba bagutereye ibitoke wofatwa hakiri uri hejuru atwara aganza ari mu ngoro hama rero Pilato icukuri nawe umva yasanze atacaha barega kuko uvyo bagusasiye ivyo mu mategeko y'igihugu byinshi naho biri mugabo we barakugenye kuba umushikiriza amanza wa Republika w'ico gihugu abantu bakagufata bakakuzana nibaza kugira naho wosanga umuntu yera so buca yavuze ati uwo muntu afatwe urumva abanyamerika barakunyuza abarusiya bakagira uko abafaransa bakagira ibi abakoroni urumva no muri Afrika niko bimeze nta numwe rero yo sobuja yavuze ati nafatwe we rutera biteza gukorwa Yezu Kristo yateza kubambwa kuko benshi bariko barapanga ukuntu batanganirwa ubwami ikindi kintu urumva yuko ngo abasaseredoti ngo abarongozi b'igihugu ariko gicatumye rero Yezu Kristo bamugirira inzigo sikindi nuko Yezu Kristo yaje hari yandi madini abantu benshi ntavyo bazi yuko gusenga vyatanguye kuri Yezu Kristo Yezu Kristo yaje hari amadini abajudaisme ababudiste n'ubu bariho bavuga n'ubu bacebeza yuko umwana w'Imana ataraza kumbe yaraje rero nukuvuga bafashe igihe Yezu Kristo ariko hageze ko yigisha kuko barakubwira yuko cagiye se na nyina ngo bari bamutwaye mu rusengero Yosefu na Mariya ngo acasigarayo siga zari insengero zari zihari nyina ataratangura kwigisha bizakugaragara yuko igihe cyose na cagiye hagarara kwito abaha bariko baratanga amatuwo hari mu ishengero muga ryari mwayo mashengero yake arabigisha muga birangira batagombye kumwumva Yezu Kristo afata umwanzuro wo gutangura kwigisha nawe ariko arigisha rero yaronka abantu abamukurikira benshi kuko kwari ukuri kuvuye mu ijuru wari umuco uvuye ku muco nyene rero bigaruka yuko abantu bari barongoye ajya amashengero barababaye
none uno munsi uzorabe mu karere wewe ahantu usengera ubaye hadutse ishengero shasha nimba usengera muri Pantekote canke muri Ezebu canke muri Anglikana canke muri Katolika uzoza wumva mu ishengero batanguye bati abantu bariko barakwirikira urya muntu mushasha mwirabe neza kuko rero akaca gatuma rero Yesu Kristo agira abakiriye novuga abanywanyi abakiristo abiyiwe hariho akantu rero yakora kabiki kamena kubwira muri cya kiganiro nuko yarabigisha akabigisha hama nyine wumva bakanyugwa bakumva harabo yigisha reka bataje gukizwa bifitiye inzara agaca ateba akabagaburira nanone umunsi ragwakwire ishengere ryo kwigisha abantu bigaca ribagabura umuntu yozane ati ngo banigisha inkuru nziza navyo byose hama agaca heza akabagaburira abanywanyi fite ababatwaye naje nogenda ico warukizi none ko Yesu Kristo yagaburira abantu eje kubigisha nukuvuga rero amashengero yose yoba yasigaye agaragara bamwe rero bakavuga bati inyungu zacu zirakozwe ko inyungu zacu rero zikozwe kurya muntu ategetswa kwicwa nanone umunsi ushinze ishengero rero ukaba wigisha utwara abayoboke bayandi madini nibidakunda kubaha amategeko y'igihugu wo kwica ushinze idini risokora abanywanyi murindi barababara kandi aho ikinatangaje aho woryohe uti none kuya yadufasha ko bazoja mwijuru kakano nakubwira ni karabasha kuko nubundi ubu dufate mu modoka upakiye abantu batanu ukazona umuntu agutwaje babiri nene umva ko sigaranye batatu abo ibicaya gukiko nene haje undi muntu akaza kwigisha ubutumwa bwiza haricyo bimutwaye uribuka Yesu Kristo harimo abatumwa biwe nabo nyene baragize inzigati twabonye umuntu umwigisha ariko arakiza abantu nawe yababwiye ati nimba hayakiza abantu akaba ari mu ruhande rw'iwanje ati nimba mwasanze ariko yigisha ari mu ruhande rw'iwanje ntimumugwanye wose yigisha ari mu ruhande rwanje nta kibazo Yesu Kristo arabwiye ati nimureke ako gatima rero ko kugwanyagwanyana ubundi muntu ayakorera naka hamyeho uno munsi kugeza yaho wumva umuntu ababaye umundi muntu agiye mu yindi dini undi avuye mu yindi dini kutitunganya birangira bigenze uko nyene ukuvuga rero abantu barababaye abayoboke bayo madini bashidutse bose bariko barahera nico gituma bagerageza kumurega ibyaha bidashoboka ngo yavuze ngo azosambura isengero ngo azubake ngo mu minsi 3 ngo yavuze ngo ibi nibi ariko baragaruka kubona Pilato aragaruka arabara none ko yavuze ko azosambura urusengero akaba atago yasambuye bico caca ari kumufata cari cyane mugabo araraba ati none gashaka ari wasizeho bakaba ko barandemera bakavuga bati reka rero ko n'umunsi iminsi mikuru yari yegereje hari kurekura imbohe Pilato araraba ukuntu yorekura uwera muga Pilato yasize ko munzane gabijyanaje ndabibonaga ku isi n'ubu niko biri umaze iminsi ubona n'abantu bake bashobora gukora kurengera igitinyiro bakavuga ati reka nkore mu mategeko batarabye igitinyiro c'abasebuja no kuvuga yuko basebuja barabaremera bakaruka bafashe ingingo iteye kuko baramutwaye kwa Herodi barasubiza wariko ngo uwo munsi ngo Herodi ngo nanonze ngo ca bigende ngo baba bamwe mugabo kubera bavuga bati nese uko mubamba tunyarutse uyu muntu yahora atwara abakiriye bo kwanaka nabo kwanaka kwa basaseredote bico gihe bayo mashengero bari bahejeje kubura abanywanyi babandi aho bahora birirwa baragaburirwa tayari waziko na Yesu Kristo yarababwiye ati ntimunwirikira kubera mvuga ubutumwa bwiza ahubwo ni ya mikate nigera kuba narabahaye hajya abantu bose kwisi barashaka kugukurikira atari kubera kugukunda ari kubera yuko ari kindi kintu bakurondera uzokunda kubibona no ku mashengero hari uwo no munsi bamukuye mu burongozi acaheba muri politike uko bakari ari we yarahimiriza abantu gukora ibi kugira ukuna kuriya muga kubera n'umunsi bavuga ati tuguhinduriye amabanga reka nakashikirwe uwo muntu uzosora kumubona muri vya bikorwa ariko urushengero kare yaharatwara inama y'ishengero bakavuga ati ubonaho we uratwogusubiriza n'uyu aca bivamwo urumva haba no mu vya politike ugasanga nuko
kumbe yahora afitsa inyungu ziwe. Rero harya Yesu Kristo suko yoba yari yarabakoshereje cyane, nuko yari yabatwaye abanywanyi bagibona bose bavuga ngo nabambwe bose bavuga bati nakare yadutwaye abanywanyi burya ashinga ishengero, reka tumuteranye na leta. Nubwo Yesu Kristo yashwanye n'amashengero yari yahari, babona ko abayoboke babo bagiye, yirirwa arabayigishiriza ngo ku misozi. Yavuga ati n'umunsi nza kuyigishiriza batanu, ngo ishengero ngo ryamusangayo rikamugenda rikamukurikira. Kurikana cagiye havuga ati naho bamubwira ati nibahore, ati naho bohora n'ibiti n'amabuye yovuga, kuko aho yagenda hose baguma bamukurikira. Hama rero barose umuntu w'ishengero rose ukunda guteranya na leta ifise ububasha abagushoboye. Rero Yesu Kristo kuko yavuga ati uko bigenda kose ntegerezwa kwitanga nka hwera, yaravyo kintu cokorwa kugira kibabaze bose. Rero niho kugerageza kwinjira i Yerusalemu nk'umwami. Benshi biga muri rusange hagica hano ugaragaza yuko Yesu Kristo yoba yaragirijwe canke Yesu guhirika ubutegetsi, tentative ya kudeta, kwinjira bagusasira amashami ibiti vy'umwami. Nta numwe agirirwa bene abiga atari nyene icubahiro mw'ico gihugu. Rero Yesu Kristo yinjiye rero kugira bibabaze ishaka ry'Imana riranguke. Iryo shaka ry'Imana riza kuranguka muri babandi nabo bishengero baca baranezerwa. Leta yo yipfuna umwasi, abishengero nabo bikura uwatwaye abayoboke. Nuko rero je nokibona imisi mikuru ya Pasika turayihimbaza kubera baduteguye umwanya munini, tukumva baradusomeye ibyo Yesu Kristo yabayemo, tukumva yararenganijwe, ukumva kuri mugabo nawe uno munsi naze igihugu cose azozamo Yesu Kristo akaza mwaburya buryo, je ndi ngaha ategeza gusubira kubambwa kurya nyene kubera inyungu zabo zikozweko ni lazima. Wewe ibihugu ni mubizi, Jesu ndatembera byinshi muga ndazi neza umwana w'Imana yo kwinjira mwakiya mu gisagara gikuru naho coba gito bamusasira bijya, ntivyoshoboka ategerezwa gufatwa agiwe ikigongwe kwera bamwe amategeko yagiye arahinduka, yopfunguwa zero. Yopfungwa uwurigira nkabijya naho yoba ari nyine. Jewe rero reka dusenge ko bamaze guharura inzira, nta wundi ngira azogaruka n'urya nyene yaje. Reka tuvyizere kweyane bimera uko, nka je nizera yuko atabindi bizosubira Yesu Kristo yahejeje kuza. Nuko ndakibona. Hama hari akandi kabazo gatoya, twihweje ku byicaro bimwe vy'amadini, hamwe twovuga nk'akararo gatoya, turabona nk'igifise icicaro mu Bwongereza, mu Butaliyano, mu Busuwise, ariko muga duciye tugaruka tukaraba mu vyanditswe canke ivyo bavuga abana bariya, bavuga ko Yesu aho Yesu yagiye aragendera naho yagiye araba. Muga tugiye tugahuza n'ahagiye arashingwa ivyo vyicaro vy'amadini, ugasanga ntibihuye. None boba hisunzwe kugira ngo ivyo vyicaro bije kure y'ibirometero vyaho bavuga ko Yesu canke Yesu yoba yarabaye, vyoba vyagenze gute? Ubibona gute? Murakoze kutubaza ico kibazo. Ico kibazo tumaze igihe si wonyene nukibajije we nuko kibarije kuri kamera. Nukuvuga ugarutse kuraba amateka ya Yesu Kristo avukira i Betelehemu, hajya za mu Yudehama, hajya ni muri mwaka y'agace ka Isirayeli kaja karimo intambara. Nukuvuga ni rya Isirayeli na Gaza na za Palestina. Haruguru hano hari za Irani, kuvuga ibihugu by'abana Yesu Kristo avuka hajya. Nukuvuga rero harabayeho ibihe bya Yesu Kristo, arabaho arabambwa, umva kimwe twari turavuga arahwera. Burya Yesu Kristo umwe mwibaza yuko amaze gufatwa akicwa, konsera nk'umugararije. Ni nka kurya uzokwama wumva abantu baba bararondeye amademokarasi bakananirwa. Yaragiye Yesu Kristo batangura kubona yuko intwaza ngabo ngibonye Yesu Kristo ahejeje gucikana. Yavuze ati vy'ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana.
wabaye uwa mbere avyemeje inyuma yuko uwo bahoriko bagira apfuye. Rero haragezeho igihe abantu bayoboka ivya Yesu Kristo ahetse imyaka hafi nka 70 yarapfuye kuduga mu binjana, batangura kubona ati urya muntu yavuga birya na biriya vy'ukuri yavuga ukuri. Rero bose kubona ko yavuga ukuri bati kweri ibihugu vyose bisanga imana byari bifise sizo iriya mana yo muri Isirayeli mwakarya karere niyo y'ukuri. Rero ya Yerusalemu nico gituma harya bakubwira ati nta buye rizosigara rigeretse kuri rindi. Harya urya muji wa Yerusalemu amakuru asumira umaze gufatwa inshuro zirenga 50 bawusenya basura kuwubaka, abitwa bati tusibe n'ivyo nyene. Ni ukuvuga rero ubwami bw'abaroma nibwo bwatanguye ubukoroni. Aha nimbutse ingoma imaze gukomera ni ingoma y'abaroma. Iyo ngoma rero y'abaroma yaragiye hamwe akarya karere irafata ibirango byose byaranga Yesu Kristo, aho yavukiye, ibitabo by'abanditse bo bose hajya Yesu Kristo hajya kuwo ana Bibiliya uzorabe abaromani baguma bigaragazamwo hajya Bibiliya byo kuri bavuga ko yahumetswe, nubwo bitabo by'abaromani birigaragazamwo mugaso Yesu Kristo yabaye. Kuko jewe sindi umuhinga, urabye hajya i Roma mu Butaliyani i Vatikano, warabye naho muri Isirayeli ari birometero byinshi, bigaragara yuko Yesu Kristo atigeze ahonyora kwa burya butaka wumva ukwemera aho gukomoka. Ubu abaroma bafashe bagenda bigarurira inyandiko zose z'amateka bazitwara iwabo. Akarore kanakuguha akarorero gatoyi, turabarundi mbe urazi icatumye ababirigi baza gutora ingoma z'Uburundi, ibirango by'Uburundi, ingoma bijya byose ubona bijya byose abarundi by'imico babitwara hehe? Iwabo. Umva batwaye ibintu byo Eden shasha mugagani babitwara hari iwabo kuburyo twebona babitwara umengo n'ugufina. N'ubundi rero abayanutse abaroma batwaye bijya birango bya Isirayeli kuva kera kuburyo bwaho atamuntu numwe yogaruka kukiyumvira ko babanyaze, kuburyo bwaho bategura ibinjana n'amamiliyoni y'imyaka kugira ngo bazumvishe isi yose ko Yesu Kristo yabaye hajya nyine. Bakubwira yuko ngo no kuri iryo buye kuri Petero ngo niho nshinze ekereziya. Hajya by'ukuri si hajya ni muri Isirayeli na za Palestina kajya karere ko Yesu yagenderamo. Mugabo kubera batwaye bya biranga ibitabo by'abanditsi barabimeje, uzokuma wumva karirimbo k'abaporoti babati ingoma y'abaroma yahoneje benshi. Ni ukuvuga Bibiliya bahejeje kuyishira habona, harabonetse ibitabo bibapinga. Igitabo coba carasigaye kipinga ni Korani na Tora. Urumva ni ukuvuga baragerageje barabica abantu bose bo baraharanira inyungu bavuga ati ibyo bintu naho mu bitwaye canke ibyandiko uko byavuga bose barapfuye, nta numwe yasigayeho. Biruka batwaye icicaro bivye umuntu ukwemera kwiwe batakukwestari wabo baca bakugumiza uko babishaka. Uwabipinze ingoma y'abaroma yakoze akazi. Ingoma y'abaroma uzokwama wumva ako karirimbo uzoca utohoza urabo bagakuye yarabahoneje benshi kugeza no kubatumwa ba Petero. Petero baba bamubanze acuritse kubera baba bariko bagerageza kumvisha yuko hajya ahantu bya Yesu Kristo biteza kuguma hajya kandi ko bizogenda uko. Barabafyese ingoma y'abaroma. Rero nico caciye gituma icicaro gikuru ca Yesu Kristo uno munsi ntikikivugirwa muri Isirayeli, kivugirwa i Vatikano mu Butaliyano mu Buroma. Hama kubera yuko hoba hatagiye kubaho ugutahurana, hoba harabayeho uwitwa Ritere n'uwitwa Calvin, sinobijako cane zobibona hajya kudatahurana n'umupapa aza arabirukana
umwe yishwimurira mu Bwongereza undi yishwimurira mu kindi gice nabo nyene baragaruka kuraba bati reka natwe tubeshe dushire ibirango vy'amateka hehe mu Bwongereza kugira natwe ducuruze kubera bari bafise ibyo bapfa harya bashobora kuba bapfuye inyungu mu Bwongereza aza gushinga Anglikane kuko no kuvuga Anglikane ifise inkomoko y'uko umwami yitwa Ariwiti umupapa yamwankiye kurongora umugore agira kabiri yitwa Katarine avuga ati twebwe ukwemera umuntu abana n'umugore umwe kandi bazi ko ariko biri no kuvuga Abanglikane rero harya ubona basangiye imico na Katolika ntiyahakanye imico umugabo byase yuko yari mu perezida ntiyavuze ati umugore kanaka kwera indwo bandanya tubana neza guca kurongora umupapa aranga nawe ati byose ndabifise acaza gushinga iyindi dini mu Bwongereza harya ni Katolike d'Angleterre umva nawe atwaye ibindi birango by'ibikopi mugabo ukwemera guma yemera nde Yesu Kristo ariho rero ukwemera ko bita monotheism kwemera Imana imwe kwaje gukomoka hajya mu burasirazuba bw'isi za Isirayeli za Irani zumva hajya uzokwama ajya umva ry'amazina hari ukuntu bayahinduye ni mwakajya gace wama wumva karinotse rya ntambara bibaye ngobanzo gusigurira no mwabijya by'intambara uva mu kwemera no kuvuga rero ritere nawe barashwanye n'umupapa bafise ivyo bapfa ukwemera kutagira ibikorwa ubundi atukwemera kutagira ibikorwa kuba kwapfuye ubundi nawe ati wemera gusa biyabiheze umwami umupapa w'ico gihe aza kumwangaza nawe Bibiliya acayihindura mu rurimi rundi acagenda gushinga iyindi shengero mu kindi gihugu wariho ubona yatevye igenda gushinga icicaro kure kubera harabaye intambara harya harabaye intambara hagati y'amadini uzokwa muzumva ico bita croisade intambara z'amadini n'ubu nuko ari amareta agenda arazimya umuriro n'ubu abagwana uharaje leta yerekana ko atayihagaze yemera amadini yose kera rero amadini ryaratera irindi iriteye rikaritsinda rikagenda uko rero bacagenda bamwe muri Swede ariho ubona hariyo Pentecote abo mwariteye ishengero rero kenshi ryamarigira akantu nka kujya k'umugambi bavuga bati none musangiye ibirango ibimenyetso twomenya uyu ari uwahe nyahanyo ugaruka kumva umwe ngo ntunywe ikingo nturye ikingo ntukore ikingo tugwe tusenge ikingo tuzirire izina nako kantu ubona rero batandukanije bose bayoboka umuntu umwe mugabo kubera inyungu zabo ziyongera ko ego bariko barasana imitima mugana bo nyene bariko barashirako akandi kantu nuko rero ibyicaro byagiye biratandukana umwe yagerageje ati reka nshikure ntwari wacu bijya biranga igihugu cose gitakaje akaranga kiba gitakaye niba ubona ababirigi bakora mu Burundi mu Rwanda za Kongo hana ibirango mwiginyo ry'umwami nuzeye mwambutsa ntuzeye aho Rumumba barabitwaye baheruka kurisubiza natwe ingoma abarundi baracazibaza hajya ano kuvuga bari babitwaye bavuga ati bano bantu b'abarundi baraciye ubwenge reka kugira ntitwabandanya tubakoroniza hazogera igihe tubemeze neza ko bose baje bapfa hariya canke ko twese ibintu izi ngoma bahaye bavuza ko twebwe rike twazibahaye muga abarundi basanga turi maso mugani wa wundi sinzi uko bakivuga ati twari maso uyana ati turizye twari turikanuye twikanuye rero turagerageza turagwana turaronka abadufasha nayo baradufasha ikintu ku bintu no gisigura kucerekeye ibibanza uvuga byose ko ari binyagano bakoze mu kuri byategeza kuba muri Isirayeli Isirayeli na Palestina ziriko ziragwana nibo banabiteranije nibaze yego hama hari ikindi kintu nkunze kubona mu madini novuga nka yose iki kintu cyuko aba bantu bemera Yesu canke Yesu
udashobora kubatiza izina ry'ikirundi. Nk'akarorero dufate nk'ubu witwa nka Nshimirimana, dufate Focus, ngo bace babatiza iryo zina Nshimirimana rize kuba izina ry'ubukirisu, vyoba bifiseho insiguro iyahe? ni ukuvuga urakoze kumbaza ico kibazo, kiragoye mugabo ariko kirumvikana. ni ukuvuga iyo uri mw'ishengero, ishengero twe turabanywanyi, harya kenshi uzokwama wumva ngo je ndi umupenegote, ngo je ngo ndi umurezebo, ngo ndi umukatolika. We vuga uti je ndi umunywanyi, vyonyene gusa uzoba uhejeje. bimera nka kurya ko mu mugambwe, wewe uba umunywanyi w'umugambwe, ntuba umunyamugambwe, kuko bene bo bariho harya. iyo bafashe iyo ingingo bakavuga ati naka tusubirije uko canke naka abegenza uko, wewe uri umunywanyi vyumva uko. ni ukuvuga rero nko muri katolika canke pantegote canke anglikane, wumvise n'akantu gato bakuyeko, nuko uvuze ayo gusa. hariho n'irindi utavuze, Isilamu. ni ukuvuga yuko harafashwe ubukoroni bushasha, kuko abatungu bamaze kubona yuko gukoronizwa bwa nguvu vyase, baciye bagaruka gukoroniza mu bwenge bw'umuntu. hambere ntubona harya umuntu akwicira ubwenge, yopfuma yica umuntu, abandi bagasigara barabaho ukundi kuntu. ni ukuvuga harya nk'ubu no munsi je nitwa Nshimirimana, nk'ubu ngombye kwitwa amazina abiri kugira ndakwereke ko nikukiye mu by'ukuri. ndakaza kwitwa Nshimirimana ndayikengurukiye, cyangwa ugasanga kubera nka kurya kare bavuga ba Minani, ba Nyandwi, ba Karenzo, ugasanga witwa Nshimirimana Karenzo, ndayikengurukiye Minani, urumva, canke Minani Nduwimana. none Nduwimana by'ukuri ugasanga ni igipagani, Nshimirimana ni igipagani. mu guca ugaruka ukazana nk'izina Focus, sinzi iyo ryaje rizana. nukuri ni iry'abazungu. Florence, intara zo mu Faransa, za Diane, za Bella, ibitsina ry'intambara. mu gukumva umva wo bakwite izina ry'iwabo, bafise intumbero ku buryo bwabo, naho uzoba uri mu ndege cyangwa urahandi hantu, ukivuza izina ryawe baca bamenya yuko uri muri wa mugambwe wabo. dufata ukivuza izina, akarorero nko buje uvuze ndi Focus, ndi mu bihugu by'Abarabu, c'est automatique ko baca bumva ko ntari umwisilamu. mugabo nk'ubu ngiye nkavuga ati nitwa Isa Saidi Abdallah, ibana aho wese uca wumva yuko ndi kwikidodo, kimwe bama bakubwira vya bidodo. ikidodo kiba kindi ko kuko mba ndi umwisilamu. maze kwitwa Yohani Jean, mba ndi kwikidodo ko ndi umukiristo. urumva baba bamaze kugushirako ikimenyetso, aho uzoca hose ukumva iryo zina rikivuzwe, uca wumva umuntu wariwe. urumva mugabo bitandukana nuko ugomba kwikukira neza, wataza kwitwa amazina iwawe. nkwereka kandi kandi ubu rero hariho n'ayandi mashengera kubwira ati ihe ngiyi liste y'amazina utoramo ni co bita beranda, ngo utaritora ntibaribatiza umuntu. ukiyumvira uti ega aba barakoze neza, none nta wundi muntu w'umwirabure basi nawe azokora neza tukamwitirira, kuko hajya nko mu beranda nta mwirabura bamwe. oya ntibishoboka, nta mwiranda yo kwirabura. none biva kuki ugenda? none erega idini siki wawe, wowe umunywanyi. umaze kubura umunywanyi w'iryo shengero, iryo shengero ryafashe ingingo hariya mu kuba bagishingira twe ni ry'abatungu, namwe murashinga kwanyu. kuko reka twe twaratsinzwe mu vy'amashengero. haya warutse ko twatsinzwe abirabura. akarore nk'ubu dufate iyo abarundi baca kuri Kiranga. Kiranga harya benshi bagomba kumucafuza. Kiranga ntigeze avuga ko ari Imana. Kiranga yari umwe musa babasubiriye, n'aba bapadiri, abapasteri, abashehe, tubacako batuvugire basi ku Mana. Kiranga rero bamucako kugira ngo atange ivy'Imana yamuhaye.
akagusabira imigisha ku Mana. Twamye twemera, abarundi bamye bemera Imana kuva kera. Rero nuko twe tuza kubatsinda tukaba puissance ikwisi yose, tugaca gukoroniza abandi. Nk'ubu twebwe itsinda twari twaronkeye umuntu abantu bacako kugira bashike ku Mana abari kiranga. Nko mu Faransa twari twarasizeho kiranga, intumwa yo ngaha dufate ngaha mu kiranga mukuru abagenda arungika intumwa kw'isi yose. Hama muri Tanzania bahafise mu kiranga kuko baba bamucako, akabacikira ku Mana akabasabira nuko yasabira abarundi. Mugabo abazungu barabonye ataba abantu ko uyu muntu bamucako kandi bakaronka ivyo bashaka, tutabagwanije hakiri kare umuco wacu uragenda. Kandi twebwe ntuno munsi abazungu hariho bakabura banyandwi bakuru mu vyaya mahasa bagabo baciza bene ivyo nyine baba bariho mu bazungu. Ubu bategezwa kumva ivy'iwacu, none ko twatsinzwe tuza kwemera. Erega ni nka kurya iyo muriko murahiganwa n'umuntu mu matora, harya nk'umuntu wewe ataba yaratoye perezida mugabo akaba atanamushaka, mugabo kubera wewe watsinzwe mu matora ubanza ukitonda akagutwara naho kandi ko avuze ati nimugire uko ugakora uko. Rero mu madini ko twe twatsinzwe, reka nyene batubatsitiza amazina iwabo, none tubigire gute? Nta kundi kwera, kuko ntushobora kwireporota ngo uzogende wumvishe barya abantu ubikunde. Akaronkwereka harya nk'urya mupadiri abatiza abantu arihenda aca abatiza amazina y'ikirundi gusa umuntu bace kubatereza kugira ubone ko ishengero atari bwiwe na nyine ari umunywanyi azorara yirukanwe. Bavuze bati pasiteri kanaka asigaye abatiza abantu ati ishimira Imana ndi uw'Imana ndayikengurukiye, ariko amazina nyene wumva akabatiza abarundi nyene barwabo. Mu Buswede Panekoti zorara imufuse. Nakubwiye yuko kuko uyobora abantu buziraherezo hejuru ugenda urashiraho utwitugwi. Uno munsi ikokosa rigakorwa na patiri, rikozwe na patiri musenyeri cabanza agafata yangingo akamwirukana. Rikozwe na musenyeri intumwa ya papa ibanze gabishira mu ngiro ikamwirukana. Umva umwe agenda afise uwo mucunze hejuru y'ubundi bizonashikira urya mukuru w'ishengero ku rwego rw'isi. Wewe waramaze kugenda utakirimwo ko nibuka 2013 hari umugore ngo yoba yararyomvye kuja kugirisha isakaramento byo kuraganisha abantu. Eklezia cimyakana ivyo ntibibaho. Bibaho kubera ko sobuja yabatumye sivyo yabatumye kuko ayandi madini nawe usanga bikunda. Rero mwe twe turabanywanyi ishengero si kwacu, ntutuvuge ngo umenye ngo twobihindura. Sujya gusengesha ujya umwarimu ku rusengero ntaco yohinduramwo, haba muri Katolika canke Panekoti canke muri Ezebo ntaco ahinduramwo, si padiri canke pasiteri ntaco yohinduramwo, na mwungere ntaco ahinduramwo, kuko ishengero yiwe hariya niyo bigombye guhinduka bifise iyo bihindukira. Kuko nk'ubu umupapa arungitse ingingo akabona yuko utayitahura wewe kugira nk'abandi acabanza nkagusubiriza kuko abifitiye ububasha. We ntuzogombe naho ubona to gusubiriza yatanze itegeko abaja yatanze ubutumwa ubihakana nkande nige wawe uri umunywanyi. Ni nka kurya ubona dufate nko mu mugambwe kanaka nko mu kindi gihugu, mu bihugu bibanye uzumva ngo batanze umukandida naka, hariho abanyagihugu baba barababaye bagomba ko hatangwa naka na naka. None gashaho bagiye mu ikoraniro kaminuza wazaje ingingo irafatwa n'abantu barenga 10 ni nka 5 baza babereka ati ehe nguyu uramwanga niki wawe umugamwe n'wawe kimwe bakuzaniye ati umusenyeri rero twabonye agiye kurongora abono bubwiritsa n'uyu nawe muhamwe upfitongura mwemera n'uranga uri umunywanyi. Rero dutandukanye ikintu ciwawe no kuri umunywanyi. Reka tubatizwe amazina y'abazungu kubera yuko ishengero niki wabo
nimwashinga igiwanyu rigashobora kubatsinda bizoshoboka mugabo reka tumuboke ibingira n'ivy'Imana yashatse kuko urumva nta kundi ko ariko babishatse Imana ko yaciye hariya twebwe iby'iwacu yaciye iwabo kuko n'ubu wo kubwira gucapa Imana nibaza ko benshi batocapa ikintu cirabura iyo bari umuzungu niko bimeze kuko ikindi kintu harya wumvirije abantu wumvise ngo ni wera abantu babanje kutwica mu mutwe kugeza yaho umuntu akoze neza akoreye ikintu umuntu nakasigara umuzungu asigara umuzungu nta mwirabura umengo yokora iciza oya harya umuntu yirabura kenshi baramusuzugura ku rwego runini abirabure nyene ga cyo nkaje wana nirabura nakuze numva abantu banjye umutima kugera n'abavyeyi ukoza agakosa ngo urekuze umufyiyi nawe ukumva kweri kubabaye harya uraza ngo abakobwa benda bimonora ni kubera umuntu yirabura baramurya umutima akabaho yaratunguye rero benshi baca bashima kwimonora barabe basi ko amajambo yogabanuka nuko bimeze ivy'isi. Hanyuma akabazo twobabaza gasa nkaho ari akanyuma nakabazo kerekeye ukuntu benshi muri twe twarutse vuba twakuze tubona noneho si twebwe gusa kuva na kera twakuze tubona aha na hariya berekana isanamu canke ishusho ya Yezu canke Yesu novuga yuko iyo sanamu nk'amadini nka yose arayihurirako kuko nta dini ndaza mbona yerekana ati Yezu canke Yesu yoyaso ikibazo ntangaruka kubaza none ko igihe yabaho ata buhinga bwa none bwari bwo gufata amashusho n'amasanamu n'ibindi koko irya sanamu batwereka canke irya shusho yoba ari iya Yezu kuri canke n'umuntu yiyise Yesu. Murakoze kumbaza ico kibazo yego ico kibazo abenshi irya sanamu yego iri mu bintu bizotuma abantu benshi bagwa bakagwa kuko ugerageje kuraba irya sanamu naho umuntu yoyiguha ugacica ku murongo n'ikaramu yego uzumva umuntu neza baza baramaze kwica mu rusengero bagize imbohe nawe nyene aza yaratakaje ubwenge yego ngo ifoto y'umwana w'Imana ngo umeze uko ngo gize uko nakuriye kandi akumva babaye akumva kandi Imana itaguhanye yo bikosheje yego urumva ariko irya foto siyo urya n'umuntu yakinye ivyo biri muri Bibiliya benshi banavuga no mwongereza yitwa Abraham Lincoln mwongereza no kuvuga mu bantu bagerageje gukina ibintu vyari muri Bibiliya urya niwe yabishoboye tuma yoshobora kwerekana ikuntu ibintu vyagiye biragenda mbere bana amakuru yaneze aheruka gupfa mwino misi baravuga ko anafise n'abagore babiri inywera n'agatabi manasanzwe mugabo kubera ko abazungu babizanye kugira tuvyemere neza irya sanamu ntibakubwira ko ari isanamu bakubwira neza yuko ari urya nyene kuko hamwe n'ubu yokwiyenda akaza nk'aha muri Afurika akaza adasa kurya nivyo ushoboka nivyo ukunda nta n'uwo muyoboka hamwe yokwiyenda Yezu Kristo wenyene canke Yesu akaza ntaze n'irya shusho nk'ubu dufata akazi atabwanwa afise atarehutse cyangwa ugasanga niyo mwirabure mugani wawe wandi aterega hano muri Edeni cyangwa usanga yari mwirabura none turi muri Edeni usanga yari umunyafrika cyangwa usanga yasa n'ukundi kuntu ntasa kurya cyangwa ugasanga gwari ugabo rw'ingufu kuko ugarageje kumva ukuntu yigisha abantu barenga 5,000 agashobora kuba yari afise ijwi rishobora kumva abantu 5,000 badavuga 5,000 n'abantu benshi akanabagaburira wumva ijwi baharuye 5,000 by'abagore cyagiye nta mikrofone zabaho bigaragara yuko yari afise ijwi ry'ingufu no munsi rero hamwe yocaza arundi muntu akavuga ati ni jewe ahubwo arabamba arawusubirako kuko bazi yuko arurya mugabo
ariko nakubwire ndaguha umuco urya n'umuntu ashobora umwe mu bashoboye gukina ivyo yasomye nuko nawe ugenda ukavyigira ukabigira n'ubwo irya filime yihenze gakina umwirabura wamuzoca wumva bavuga ngo yongo ariko ararogotasha ngo yariko ararogota ku Mana kubera ikinye uwirabura igihe cose uvuze ibintu vyo muri Bibiliya n'ubu n'ibindi ndiko ndavuga ndiko ndarogota ku mwirabura kumwe n'umwirabura ntashobora kugomba kuvuga ko hari umuntu amuha umuco uri inyuma y'uwamuhaye umuzungu kuko n'uwukoze iciza cose baba bati bana naka yabaye umuzungu kuko bazi yuko umwirabura akora ikibi n'abazungu barabikoze mu kubitubibamwe iyo bahe bacapa ishusho ya Satani aba ari urwo runtu rwirabura ntutse rwirabura cyane bavuze ati capa Imana usanga ari umuzungu ebane naka Mariya avuga umuzungu bararaba ati twogera mwirabure gashaho vyokunda ari mwirabure yovuga ko akora neza uko kimeze iyo sanamu n'ejo bimenye ko ni sanamu yakoreshejwe kugira bashobore kumvisha abantu babiravye mw'ifilime kumbure babitahure n'ingoga mugabe co batababwiye ntibababwiye kurya muntu n'uno musi yarakihari irya filime yakimwe n'abantu bakwira nka batatu bamenyekanye canke babiri umwe n'umunyamerika uwundi n'umwongereza nukugira bagire ico bita icengeza amatwara babigishe babumvishe kwa inyuma yo kutwumvisha nta namwe bakubwira yuko urya vy'ukuri atari Yesu Kristo bace bihorera baraguma bamuyoboka n'ubundi twobabwira yuko iyi ari sanamu twakoresheje cyava usanga bibaza yuko n'ibindi atari vyo guma muri ariko Imana izozira duha ubwenge bamwe tubabwira ati ego ibi vyarabaye byo bya Yesu Kristo yarabambwe nakuriye tubasigurire yuko yabambwe n'abantu bari bafise inyungu ziwabo zo ngaha kw'isi n'abarya batumwa biwe bari bazi bati Camba onaka kuko warumvise bahaye bahazana ngo cengo nzobiki haja ari wagoma avuga ati ngira abasha cenzo camba mu general naka cenzo camba umushikiranganje ubutare imbanza nanje niyimbe usanga mwakiya kingu carimwe ubutare ugasanga bavuga bati nzo cambuki usanga vyari bigoye haja benshi bajya mu bo vyacana ngo none ngo twengo twagukwikiye ngo tugahe vyacu ngo cenzo camba ndi bo bihimbira vyo ngaha kw'isi nawe ariko babwira hanaco gituma ngira akantu hano namye niyumvira kababaje zirya ntumwa zikamuta baravuga yuko ugerageje gusoma mu isomwa bijya abavuga ukuntu Yesu Kristo yapfuye haraje abantu baramusumira mbagirane baramucakira bamucakiye araraba agize baka ndabigenze gute acakora ikimenyetso canyuma novuga nk'icanyuma imbere y'abantu Petero ngo acabanza ugutwi ku muntu abantu babona amaraso ariko araceceta kubera barya abantu bari bamaze kurya karungu zari numva kandi inyungu zabo babona ko zirakorwako Yesu Kristo atora kwa gutwi aca gusubiza ko kuri wa muntu none by'ukuri wewe umuntu kweri nk'iki gihe wewe bohimbura umuntu kazona umuntu ateranije umuntu aho kweni woca uhunga ariko mbere n'ubu babandi umwe asubijwe ku gutwi ntiyabonye ko ari igitangaro kibaye yagumye bafonsa bavuga ati turamwica akora ibitangaro atakora ibitaha turamwica nuko ibintu vyagiye biragenda rero reka tuyoboke turi mu mashengero y'abandi ayi wacu yaratsinzwe ntawuzi byose n'ububasha bw'Imana usanga Imana yabonye ati bijya mwe mwasenga n'ivyari byo asanga rero twebwe aba bazungu ivyo batuzaniye n'ivyari byo niko ndaguha umuco ku vy'amazina twebwe turi mu vy'abandi reka tuyoboka ayo mazina hama ngira nibikebuka bazoraba abanyafrika bakoze neza nabo babita beranda bareke kubita abamaratiri nabo bagerageje ngo babita abamaratiri wirabura yo garade ntushikako amagarado dashikako ama reka tubashimire twonge tubipfurize n'umunsi mukuru mweranda twibuka ko apfu rwa Yesu ko nubwo uko vyogenda kose turacayoboka reka rero tubandanye tubashimira muryoherwe n'umunsi mukuru reka tubashimire
reka tubashimire n'abatwumvirije twebwe twariko tubabwira ukuntu bimeze hama turiko turitegura izuka rya Yezu Kristo. Yego ni incuro imwe mu zo twibutse sukuzuka ni incuro turavyibuka kuko Yezu Kristo yazutse ku munsi mukuru wa Pasika. Iyo Pasika yari isanzwe ihari y'Abayahudi ibibutsa kujabuka igihe bajabuka amazi bava bagenda bahunguka. Rero natwe turiko turitegura rya Pasika yabo yaciye ifutwa ca twibuka izuka ry'umwami n'umukiza wacu Yezu Kristo ariwe Yezu Kristo Yesu. Reka rero tuvyibuke niko bimeze, tuhimbaze neza twicisha bugufi twibuka yuko na n'uno munsi yogaruka none umunsi hari abo mubamba bivanye n'inyungu zabo zikozweko. Yego reka tubashimire mugize neza kutuganiriza mwa kano kanya. Sawa namwe mugize neza. Sawa.